Ego. Bakunze mudukurikirana kuri YouTube. Iyi ni Kirere Media hamwe na Babu. Tuja hano kugira ngo tubayagire ibijyanye na entertainment y'umuziki mu Burundi. Tuba turi kumwe na nyene Ikirere ya mwana w'ishamba yivugire wenyene muravumba vyanka ndondera sikunova nandi meshi ndabasaba yuko abatarakora subscribe ko manze bakayikora kugira ngo tubandanye twagura umuryango kugira ngo tubandanye twashikiriza amakuru avuga mu entertainment y'u Burundi ari kugiye nandi makuru avuga mu bindi bisata kuko abakunzi bacu ntibaba bakeneye kumenya ibintu bivuga mu muziki gusa baba bakeneye kumenya n'ayandi makuru avugwa mu bindi bisata. Mwakumvise comment turayikeneye partage kwiyabona ivyo nivyo za mbere kugira ngo umuntu ashobore kuzamuka bishike kure ibikorwa byacu. Okay, tugiye gutangura tugiye kuyaga ku kintu kijanye na Mr Champagne. Mr Champagne ni umuririmbyi w'umurundi akora umuziki mu Burundi. Abanshi bamuzi nko mu mudiho ukora nk'abajya ba Faripupa ya akenshi n'abamukunze benshi n'abantu bakunda irya style ya kuva ni communauté congolaise n'abaya ba Senegal. Abenshi baramukunda ariko hari ikintu kimwe akunda kugira aba promoter bo mu Burundi nta ba promoter turabona bakora nabo mu Burundi. We kubwiwawe ubona nikosa canke niyo system de commerce yiyo? Mu bisanzwe James Champagne ndamukurikirana kandi natangiye kumukurikirana kuva 2015 akiza mu muziki. 2015 niho Mr Champagne yaboneka nk'uje mu muziki mu Burundi. Aho benshi bagiye bamutera ijambo ngo n'umukongo Irevre n'umukongomani. Twe tuvyemera n'umukongomani mugabo kuba ari umukongomani singorane kuko nabo bitwa ba Jay Polly barakorera umuziki muri Tanzania arabo muri Kenya. Abo bitwa ari umundi mukongomani nyene akorera umuziki muri Tanzania. Ivyo ni ibintu bisanzwe cyane gose kuko Mr Champagne agiye mu ma interview canke agiye mu media tour hanze yigera avuga yuko ari umukongomani agenda nk'userukiye igihugu cy'u Burundi. Of course niyo mpamvu Mr Champagne ni umu artiste wo mu Burundi akora aserukira igihugu cy'u Burundi. Rero Mr Champagne sinova ko ari kosa ariko ashobora kuba ariko abitegura akavuga ati media zo mu Burundi ndiko ndaraba power zifise zizoshobora kunshikana kure aho nshaka. Ako ntaguciriyemo ariko kudaha agaciro ababi wacu kuko ntushobora gukundwa hanze mu gihe utakunzwe iwanyu biba bigoye cyane. Rero niyi fan base dufise abantu badukurikirana uko ari bake ni bake kuko nta muntu w'umupromoter wo mu Burundi cyangwa umuntu akurikirana cyangwa ako kantu uvuze ngo ni bake mugabo barakenewe kuko ni bake ariko barakenewe kuko mu Burundi nta mupromoter cyangwa nta kinyamakuru na kimwe dufise kirakwiza 1 million followers cyangwa 1 million subscribers hakihari. Rero bitandukanye mu bindi bihugu. Rero Mr Champagne ashobora kuvuga ati ndiko ndaraba audience abarundi bafise ninto mugabo ariko abariko arabasuzugura. Biba bikenewe cyane yuko nabo nyene abakoresha nabo nyene abakoresha kujya ari bake akabakoresha hama akaza kwagura akarere yamanje mu Burundi yahajeje. Ibikorwa akora ntibiraba aba etranje gusa. Oya n'abarundi baba bakeneye kubira. Abarundi none ba Fernando no kuvuga ko bakwiza imiliyoni zingahe 10. Ni kuvuga ko bagiye mu ma media tuwayo hanze. Oya bakorera ngaho. Ni mu Burundi. Rero bijya bintu byo ya nikosa agaciro ababa izi media zo mu Burundi. Akabona umengo ntaho uzomushikana. Mugabo ikibazo gikunda kwaduka nuko mu bindi bihugu ivyo bihugu bakoramo mu media tour atamuziki wo mu Burundi bavuza. Urumva uragenda ukora media tour ukabariha uje kubariha hama ngira usohotse ngira n'indirimbo bashaka ifuta muri machine ikintu urumva je kuva aho bakoreye ama media tour hanze
mbona ataco vyunguye ku muziki n'umukozi wo mu nzu ntayavuza wo hanze bisatura amabafure n'amabuye niwe yigeze kuvuga ati jewe amakorabo nakoze yose hanze nta kintu kimwe yamfashije yakoranye na Badrusax yakoranye na Basrey yarakoranye n'abandi bo muri Tanzania umugabo nta kintu kimwe vyamufashije indirimbo usanga uyumvise muri flash urumva gisohoka iradi indirimbo baca bayifu numva ko baca bayifuta ntabwo zofasuye kuvuza urumva zagiye media twabakora bivuga ni nk'ugusesagura amahera kuko ntacyo zibafasha ko Mr Champagne irevre arakora amakorabo mugabo yesikora vyiziya korabo bajya abantu bazikorana baramufasha gupromoting ikindi gende muririmbyi nta korabo no korana n'umuntu atamfasha gupromoting ufuma ndayiheba kuko mego birevre arigiye aca kuzimba ivanye ana nk'akarorero hanze aho muri Tanzania hanze aho muri Tanzania ukuntu bimeze kuri Diamond Platnumz mugira mukorana igikorwa amahera ya mbere gusaba na promotion cyane gose kandi usanga ari menshi kuruta igikorwa mugira mukora kubera ikarazi arazi cyo promotion arazi ko ari ikintu gihambaye promotion ni ikintu gikomeye cyane mu gihe wasohoye igikorwa bitandukanye rero ngaha mu Burundi wacu aha mu Burundi wacu umuririmbyi ari namuka cyangwa umu manager umuririmbyi akavuga ngo wa promota ba Desa cyangwa akavuga ngo je barazo promotinga bashatse kandi ngo je ngo nta mahera ngo noshira nk'umuntu uze nukuri kw'Imana utari kurashira amahera muri promotion nta uri kurashika umuririmbyi udukurikirana ico nico kabisa ikindi rero naco kuri Mr Champagne nyene ahari hose avyumve kandi agira ico akosoye mu gihe ona none nk'ubu hagize umuntu ona nka bakigingo barakunda gutumira abastar ega indirimbo ayigutumira abona mu Burundi kuki concert agira ikorere mu Burundi mu gihe agira ikora none yo gutumira gutabona indirimbo yawe itakubise mu Burundi none nk'ubu wo mubaza indirimbo yiwaheruka gusohora yakubise nta nahamwe kandi yakoranye collabo mu Tanzania yitwa Barnaba da Classic Barnaba yakoranye na Diamond Chawumva rero ucuraba Diamond ukuntu ya promoting indirimbo ya Barnaba ugacuraba n'ukuntu Barnaba ya promoting indirimbo ya Mr Champagne naho bihuriye ibisa ibisa iyo ucubona neza yuko aba baririmbyi bacu ntibaritahura ntibamenye ivyo barimwo bamenye ati turakwiye gukorana collabo kandi twakorana collabo nzotegerezwa kumusaba ibi nibi atavyemeye c'indabihera cubireka kuko ariko usanga uri kurasesa amahera yawe ugasanga iyo collabo n'ubu mwayikoranye nta kintu na kimwe ije igufasha ikintu kenshi bakunda gukoshereza k'abaririmbyi kuri promotion urasohora igikorwa ukumva ko gikubise fresh muguka ugacu unebwa sivyo ukanebwa novuga kuri ha promotion ukayiriha nabi cyangwa ugasuzugura abayigukorera sivyo mu gihe ubasuzuguye ucumenya igikorwa cyawe caguye down mu bisanzwe promotion ni ikintu gikomeye cyane twe tumva twamatwagiye twarihaye ako kazi nibwo harabaduca intege harabadusuzugura mugabo ukuri kurababaza tuzokomeza kugenda tukuvuga bishitse bazokosora bidashitse naho nta kundi canke hazoza abandi baririmbyi bashobore kubikosora mu bisanzwe abarimvyi bacu barakwiye kwiga la manière ushobora gukoramwo ibintu bijanye na promotion bakamenya ukuntu bakora promotion cyari ikintu je nkunda kubona burya muririmbyi asohoye indirimbo twebwe jesi ni mu promoter je ndakorera ku mbuga kubera ko nasanze abantu benshi bitwa promoter ataribo nashiye mvuga ati iryo zina ndaribahebere jesi ndi mu promoter rero je gusa ndagerageza gukundisha muziki wo Burundi nkawukundisha abarundi byabicishije imbuga zanje sanzwe nkoresha kandi zuvuga ngo abarimvyi babandisha zibabwire izo mbuga hariho TikTok hariho Twitter aho hose uzosanga ko ibikorwa byanje niho nyene wandika Bismith 257 canke Bismith Desa 57 aho ni kuri Instagram na Twitter na TikTok kuri Facebook ni Bismith
hama YouTube ni Kirere Media Yeah. rero gukora promotion zunguruka mu maradiyo bagenda bakubaza ngo indirimbo ngo yisohejya ngo inspiration ivanye hehe ugiye gutwaye ngo bungana gute ivyo bibazo biramenyerewe hose bimenyerewe rero haba hakeneye yuko abantu bakoresha zino mbuga bamwe bitwa ngo naba promoter yuko bogirana bohindura systeme bashobora gukoramo ivyo bintu nkuko tukavuga tuti turafise nk'urunani tukavuga turafise urunani rwa promoter tukavuga ati uyu munsi tugomba dukore akantu gatuma uyu muririmbyi ari wo yirirwa aravugwa muri Tanzania barabikora ugasanga uwo munsi bawuhariye umuririmbyi kanaka mu Burundi abarimvyi benshi ntibazi gukora n'ama showbiz zikora umuririmbyi twemera kuri ico kintu ashoboye cyane bisatura amabafu arabizi kabisa amashi menshi cyane kuri urya kabisa nawo umuririmbyi wa mbere dufite ngaha mu Burundi azi gukoresha imbuga nkuko bitegekanije urumva satu yameze nk'ubusinzi yomeze nk'uwipoweshereza bose ari imvyo yose ngo barasinziriye entertainment yose usume ngo yazimye rero urumva twebwe tutarose bijya bintu abajya bari byo baza bijya buje mu baza baravuga natwege bica bitugora ukuntu tushobora kwataka kugira ngo umuntu aje muri sirikirazo rero tuba dukeneye bijya bujambo bavuga kugira turonke ukuntu twataka kugira ngo entertainment y'u Burundi tuyiduze igumija up kabisa mbona tworangiza nitwo akandi kana ari ikintu dukunze kubona ngaha mu Burundi iyo umuririmbyi agize mariage officiel nyine apana ibintu byo kuvuga ngo n'umusheri babana wapi mariage officiel tkuvuga ko benshi bica bibazimye ndimwe impamvu ushobora gutuma baca umuziki kimwe ngo baravuyemo cyane bashobora kumva kukugize mariage nindi ntambwe ubuteye mu buzima nindi ntambwe ubuteye mu buzima ako ntuvuge yuko iciza itubuza akazi oya kuko umuziki n'akazi rero ubu ufise andi mashishaje aje yiyongera kuri wa muziki wawe bisha bisaba rero yuko umanza ukitaho umufasha wawe ariko cyose cyo gica gituma uzima abenshi rero uza gusanga bajya abagore bubakanye nabo ivy'umuziki batabitahura oya benshi ntibabitahura aho nta fiançailles umuha maraciyemo no ntabazi abazi ko ari byo ukora ari byo bibatunza ari byo bibaha ubugari kawaida uravye abarimvyi benshi barongoye abenshi barazimye wamezima barazimye rero benshi barongowe novuga ko umva sibo barongoye ahubwo bararongowe sibo barongoye ahubwo bararongowe nikimenya benshi uzubona bagiye hanze kubayo urumva shaja kubayo uzura abo murimvyi yavuye ngakaja hanze ivy'imiziki ashira pembeni kubera ko hariya barakora cyane yego rero urumva ntiwoguma witaye ivy'imiziki utegerezwa gukora cyane kandi ubuzima si umuziki gusa ubuzima si umuziki gusa ntibisigura yuko umuntu ahevye umuziki atabaho arashobora gukora n'ibindi bintu rero impamvu baca bazima niyo kubera ko umugore ushobora kuba umurongoye akavuga ati jewe keneye ko twubaka rukaguma ibintu by'imiziki bihera none mu gihe ego nta mariage uragira mu gihe vyoshoboka gukora mariage muri fiançailles umukobwa sheri wawe ntumubwira ico ukora abakibona mugabo kugutega akemera mugabo akavuga ati ukeka nemere mugabo nzoza ndabimukuramwo bukebu sha ubukobwa ni bubi bwabo yego je mbona tworangiza kino kiganiro twavuze menshi abo twayagiye mwavyumvise bakunzi bacu tubibutse yari Babu Oji hamwe na Ikirere Media mwibuke kwisubscribinga kugira share partage ariyo cyo mwongera mugire na like murakoze cyane tubashimire cyane ciao